Genda ukureko. Nyakubahwa. Oya genda ukureko. Nyakubahwa. Mugabo yacukuvremo. Ego rukore ntibamwandike. Uko niko vyari vyifashe ku kibuga c'ishure ya ETS Kamenge kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2023, aho abafise amamodokari afise ibiyo bitabonerana bari baramutse baza gusuzumisha amamodokari yabo kugira igipolisi kirabe ko imvo bashikirije mu gusaba uruhusha rwo kubandanya bazigenderamo ko zifise shingiro kugira baronse ubwo ruhusha kuva igihe cy'isaha 3:30 nkuko byari vyasabwe n'itangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi. Ivyo bikorwa vyari birongowe n'intumwa zo mu gipolisi zari zaje ziserukira umushikiranganje, aho basuzuma ko imodoka zifise ibiyo bitabonerana vyaje bizanana n'imodoka kuva igikorwa gushika ishike mu Burundi, canke nivyo bishiriye ngaha mu Burundi imodoka yamaze kugugwa. Abari bafise amamodoka yarasanganywe ibiyo bitabonerana kuva akigugwa bakaba baranditse amakete, abo baciye barekugwa kugira ngo babandanye n'ibindi bikorwa vyabo, mu gihe abatari bwandike amakete bobo basabwe kuyandika mu kurindira ko basuzumwa no kuronka uruhusha. Abasanzwe barishiriye ko ivyo biyo bitabonerana bobo babasavye kuja kubikurako naho boba barandise amakete. Bari bafise ibibazo yuko ikiringo co kwandika amakete batari mu Burundi canke boba bari mu bindi bibazo, waje aserukira ubushikiranganje yabasavye kwandika amakete kugira baronswe uruhusha. Icibonekeje nuko amamodokari menshi atandukanye yabonetse kuri ico kibuga ca ETS Kamenge kugira asuzumwe, yaba y'abanyagihugu basanzwe ndetse n'imodoka zifise imparati za leta nazo nyene zariko zirasuzumwa. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bukaba bumenyesha yuko kuva kw'igenekerezo rya mbere ruheshi umwaka wa 2023 inyamiramabi hamwe n'abajeje intwaro bazoca bakura ku nguvu mu mabarabara ingendeshwa yose ifise ibiyo bitabonerana izoba iriko irarengana idafise uruhusha rudasanzwe rw'ubushikiranganje, uzoba ariko arayitwara nawe acafatirwa ibihano.